yivugiye nimba gihari akavuga ko afite ibiti 200 by'avoka bakavuga yuko akunda avoka ntago rero bari bube bakoze kosa kandi koko yavuze ko yivyibuhiye mumureke papa Burundi ya mumupe amani papa Burundi abarundi b'u Rwanda abashefu b'u Rwanda Burundi ukuri nuko muri bisuma tubarusha byinshi ariko hano ntago turi kwiratana icyo turutanwa kuko wirata yakirase Yesu sibyo wumvise ikintu cisha abanyarwanda kazi n'abanyarwanda toujours batanguye intambara bararira baraboroga barakunda kwiriza barakunda kwiriza imisi yose umenga amagogo abaguyeko kandi ari waba basatoye intambara Yesu baramunze urazi yabaye bazi Yesu sivyo yaba bazi Yesu Kristo nibokora ibyo bakora nkibihe none ndako umuntu azi Yesu yinjiza ikidaje cya Heineken ninde Yo my people murameze neza so my name is Ram promoter behind the camera imbere yanje mfise Lynn Alu comme d'habitude Misfase gwamenye usimene maseyinyana yeah yes umeze neza ariko ndashima kabisa abanyarwanda sinzi ikintu wabagize barasaze ya aha rero tuje ngaha yatanguye kuko twe tutera twataka direct kuko umurundi yatewe agirane chayigwana kunane twivuna none chayivuna twivuna abansi kuri video wakoze abanyarwanda bafashe barakwishura abanyarwanda kazi reka ndagushiriremwo atangira avuga ko ibintu byose mu Burundi babibarusha kicyo mubarusha mwebwe ari ubutinganyi twebwe natwe tuzi ibyo tubarusha tuzi byinshi umukobwa yavuze nawe hari byishazi abarusha ndakubwiza kimwe Yabo promoter kandi avuga ishuri yaba abazi cyo baturusha kubera ki batakishira kuri hazo sosio intambara ntiyatangura kuri hazo sosio kubera ki atabivuze ibyo baturusha uyarafise ikintu yo baturusha ngaha twe mu Burundi canka arusha abarundi kazi reka ndagusubiremo kandi ushira inyinyo icenshe baturusha reka ndagusubirizemo kandi tubarusha byinshi ariko hano ntago turi kwiratana icyo turutanwa kuko wirata yakirase Yesu sibyo wumvise ikintu cisha abanyarwanda kazi n'abanyarwanda toujours batanguye intambara bararira baraboroga barakunda kwiriza barakunda kwiriza imisi yose umenga amagogo abaguyeko kandi ari waba basatoye intambara umva barabitangura uhonze ni nka kujya ku mwana arakora ikosa akabona ko arakora ikosa mugu ugize ngo uramukubise uramuhanye akacarira arankubise uraba ntago tuvuge tujye kurata n'umuntu mujye tubarusha vugisha uriya atagata Yesu baramunze urazi yabaye bazi Yesu sivyo yaba bazi Yesu Kristo nibokora ibyo bakora nkibihe none ndako umuntu azi Yesu yinjiza ikidaje cya Heineken ninde umuntu azi Yesu arekurira ubutinganyi ngo bukorerwe mu gihugu ciwe ninde bugakorerwa ku mugaragaro satani ni wenyene yemera ibyo bintu mu Rwanda hari amadayimoni gusa ariko urumva ko yatakambye avuga ati Yesu erozi na babandi umuntu ari mu bibazo niwe atakamba uzurabe umuntu adakunda Imana ibibazo byamushikiye acaririmba Imana dutabara Imana dutabara nabo tugenda kuvyo yavuze azanye ngaho kugira ngo umwishure byo nibijuju umve byinshi ariko hano ntago turi kwiratana icyo turutanwa kuko wirata yakirase Yesu sibyo ntago tuvuge tujye kurata n'umuntu ibyo tubarusha kuko ingunguru irimo ubusa niyibomborekana urazi nakubwira ikintu kimwe ingunguru irimo ubusa mutindaroti cakora nibare ngunguru kuko iyo bataza kuba ingunguru baba bafise ubwenge je nibaza ko umuntu afise ubwenge atotukubaka umuvyeyi wundi muntu voilà
wowe uzi ko warezwe n'indero yose si gute mutuka umuvyeyi wo kubaho wacu ukagutuka umuvyeyi wacu nkande twe twubaha kandi bugira umurundi ni mubi umurundi cyangwa umurundi kazi umuvyonze akubita hababaza ubukojeje agati mu ntozi akubita hababaza kandi akubise ntababarira ubukojeje agati mu ntozi ni vu ni vu oya ntabwo uko ingunguru irimo ubusa niyibomborekana ndagira ngo nkubwire ngo igihugu cy'u Rwanda umuyobozi w'u Rwanda abaturage b'u Rwanda ndetse n'abaturage b'u Burundi mwese muzi ukuri ukuri nyabaki je tuje ko namamvuga ati bamuvuga ikintu muzana amapavi uyu mukobwa ariko arakwepa ikibazo abarundi b'u Rwanda abashefu b'u Rwanda Burundi urumva hari ukuntu bacu bafata ikibazo umva bama bari mu makosa bama bigira ukuri abo mbe ndakubaziye ndirimbo se bari ngo ni kuki wavyemeye mana nyagasani izo nizo bari mu kuririmba mu kanya mu misiza nizo bari mu kuririmba hari ukuntu umunyarwanda ega buraroka erega abanyarwanda je ndabataho nta bwenge n'ukuri bagira reka twumvirize urazi atagaza burya naho umukamuri ari umuntu nasanze ibikamuri byinshi biri mu Rwanda kandi bikomeye twagiye mugabo ubwenge u Rwanda rwacu rwateye imbere mu buryo bwihuse cyane yavuze nagasubiriremo u Rwanda rwarateye imbere mu buryo bwihuse rwose none ndinde kubisubiramo eske bateye imbere gute erega hari ikintu uwo mukobwa adatahura cyangwa ugasanga ntibabwiye histoire sivyo guteye ubwoba sino mutakikosa ahubwo notakikosa abantu abavyeyi biwe batamuhaye histoire ya kera siko eske gutera imbere ku Rwanda byagenze gute muhuko kuri sivyo ukuri nuko muri bisuma premièrement erega mwebwe icambere mwe murera amaboko sivyo mugi ivyo babazaniye bateye imbere ku muvuduko none ntavyivugiye ugira bivuye mu kanwa k'umurundi ntibivuye mu kanwa k'umunyarwanda kazi bateye imbere ku muvuduko kubera ko babazaniye ivyo babazanira ati bon sivyo nabati nko kugenda mu nzu y'umuntu yiyubakiye ukagenda utokora iki wawe ujana mu kabati oya none ndakwereka igitanda reka ndakwereke urabona hariho imiryango usanga akarero kari hafi hari imiryango usanga ufise abana b'abahungu abana b'abahungu baca batangura bakavuga ati papa niyapfa jewe irya nzu yo mwitengazo bari iwanje katatera imbere byihuse yo kumusagazo bari gwanje ibaze poragwaye bafise umunoho umwe mubi kandi nabivuze ukabatera gusahura kandi ikindi naca abanyarwanda kazi mwigeze kwanza abanyarwanda muri rusange ntibigeze bakora kugira ngo batere imbere reka tubandanye reka tubandanye kandi icyo umuzungu yabazaniye reka tubandanye kugira ngo batahuze ukuri abaturage b'u Rwanda ndetse n'abaturage b'u Burundi mwese muzi ukuri twaharenze ku buryo buri muntu wese atakekaga kandi ibyo byose twabifashijwemo n'umuyobozi mwiza w'igihugu cyacu umuyobozi yiba twagiye uyu munsi nta na rimwe uzabona umuyobozi wacu w'igihugu ahagaze hariya ngo avuge ngo ngiyo nabonye ibiryo mwe niyo mwabibura yitaye ku baturage Paul Kagame waravuga ngo kabone niyo byose byakanga ngo umuyobozi wacu ngavuga ngo uvuga ivyo kurya wabo kubera ko batarima none avuga ivyo atarima none avuga ivyo atarima reka twebwe dushira uburimyi imbere sivyo twebwe naho ijya video bakase agaparti gato bamufata phrase ya toujours je namana bivuze sivyo oya umuntu akeneye kugusebya reka avuga ahantu voilà avuga kajya kantu mugabo sikabi twebwe turarima kandi turajya kandi dusa neza turasesutse kubasumbya turanavyibushe kubasumba kimenye mubeho
mukiza reka tubandanye abanyarwanda reka tubandanye basumba muri byose tubandanye twagiye yakomeje reka ntituraheza yitaye ku baturage. Paul Kagame waravuga ngo kabone niyo byose byakanga ariko umutekano w'abaturage banjye uhagaze neza. Nandi se hari umuperezida wavuze ngo bafite ibiryo ngo abandi niyo babibura. Ngo uyo yiboneye indagara ngo stock ye yuzuye. Niyo mwabibura. Atagato nenda kubaza ndakubaza ikintu kimwe. Twebwe umukuru w'igihugu cacu turamukunda kandi nawe aradukunda. Sivyo? Yararimye akimbura. Areke kubitubwira ko yarimye kugira ngo natwe tugire ingufu zo aba banyarwanda nibaza ko batagana n'abavyeyi babo. Nivyo ndukunda kubwira. Ntibisanzwe. Nivyo ndukunda kubwira. Ufite ntibisanzura. Urazi urumva ko hariho n'amajambo ahubwo yatinye no kuvuga uyo. Yatinye no kuvuga kubera karazi yuko. Impera nimeruka ni hehe? Baca bagafyonda nk'igihere. Bagutsindagira munsi y'ikirenge. Bagiye. Niyo mwabibura. Nagenda ari mu muceri. Stock yanje bayuzuye. Aho ndawubika toujours bawuzuye. Twagiye. Nta namwe muzigera mwumva bari kumukinisha comedy. Okay. Eske uwanyu iyo mpano arayifise? Uwanyu iyo mpano ya comedy eske arayifise? Ko mva bati muhise comedy ndabashiraho mushaka. Arayifise iyo mpano? Baraza kutwishura. Eske hinga gato. Azovuga ijambo n'umujinya adatwengera n'abanyagihugu biwe. Gute? Numukomedi. Yo. Masha nta makuru mufise. Twebwe umukuru w'igihugu cacu ariko aravuga ijambo ategezwa kuducishirizamo kwanza tugatwenga. Erega bayabonye. None toujours ni muba mwabonye yuko arazi ko tugira stress. Uba warusha. Twe turaruha mu mutwe. Abanyarwanda ntibaruha kubera ko ntibakora. Kandi nzi neza ko n'abanyarwanda bamwishimiye rega. Yo hewe. Urazi aho bari bavuga ati ico duha nk'umukuru w'igihugu nka General Major Evariste. Twagiye. Ico muduha. Ozi mwiza nta namwe muzigera mwumva bari kumukinisha comedy. Nta nari muzigera wumva Paul Kagame ahagaze hara ngo bamushyire mu bakomedi. Uri seriye? Uri seriye? Uhagaze Burundi umvira yagume yako aracakomeza. Bandanye. Aracakomeza. Ngo nta kintu dufite ngo usibye ubutinganyi, dufite umutima wo kumenya ko umuntu wese ari umuntu. Yo. Voilà. Karabaye. Ubutinganyi bwo marafise. Ubutinganyi. Yanavyemeye ntiyabihakanye. Ahubwo yanavyemeye n'ukuri. Ego ubutinganyi barafise. Nibaza ko ngata. Ngo bafise ngo umutima subiza inyuma gato. Wo kwemera wo gutahura ko abantu bose ari abantu. Ngaha murumva ko je no Rwanda. Iki kibazo ntiyari kugica inyuma. Ntiyari mu bacabaze kuba confirme twagiye. Yo yes. Ega ndikumvugana ndikumvikana. Ndikoresha ibimeka ibidobo. Nibagira ubwenge. Twagiye. Umutima wo kumenya ko nta ukwiye gupfa kubera yuko ari iki. Dufite umva. Kuno gusuzugura Imana. Basuzuguye n'ijambo ry'Imana ngo Imana mukubako mukavuga Imana. Bwa mbere yatanguje Yesu. Ijambere yatanguje Yesu. Aramuvuguruje na Satani. Wumvise? Ntibigera bajuku. Ya David. Ntibigera bajuku. Twagiye. Bara akanya gataraza gutya. Urabona mwe. Urabona isura y'uko niterenye ikigongo. Voilà. Yo mwana mwiza akora na Rusuferi twagiye. Akora na Daimon. Kumenya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nka DJ Brian. Twagiye. Harandi hantu yavuze. Uyu mwana w'umukobwa ni umusazi. Ndari umusazi ahubwo niwe uri umusazi. Hano yo ni umusazi umwe radakomeye no mu mutwe atoronka n'imiti imunamvura. Uwo mukobwa nakomeye mu nta nuko nzi n'izina ngiye. Abasazi usanga batandukanye reka. Oyo ni too much rero. Insinga zacitse zose zo mu mutwe. Twagiye. Nta mutagi ifise mutima. Umusazi atekereje ariko. Twagiye. Mukoresheje ikiganiro sinzi amategeko y'iwabo ariko ntago byemewe gukoresha ikiganiro umusazi. Ati kubera iki? Kuko bon umusazi ndago y'inkuru ya promote hinge gato. Navye ngo n'umusazi. Umusazi avuga ukuri akavugira n'igihugu ciwe no kuri umusazi abasara neza. Umusazi aba ari sawa. Genda umusazi
nzovugira igihugu canje gusa wabonye ingene mvugire ubutegetsi bwanje indongozi zawe indogonzi zanje ku bantu baza kuzicafu abavyeyi banje abantu bose bazaza bacafuza Igihugu jewe canyibarutse oya no gukubitira mu mavi twagiye abandanije aha mu ngingo tuzokubitana yabandanije uko tujyana ejo umve ibyo muvuga ngo twebwe ngo tujya kwiba twe ntiturabajura kandi niba tujya kwibuka bimenya ubwo nuko tujyana wabyumvise reka ndabwira ikintu kimwe riya mupromota ahubwo ubwiwe nawe arabizi kuko uzorabe kenshi umwana hinge gato ndaguha akarorero bamuhaye imisi adashobora voilà ntazi no kwisigura ntazi no kwidefanda nta na gato abaje mu ishuri ibyo muvuga ngo twebwe ngo tujya kwiba twe ntiturabajura kandi niba tujya kwibuka bimenya ubwo nuko tujyana uwo mukobwa riya mupromota uwo mukobwa nibaza yuko tujyana twe nitwiba twe turakora none urazi impamvu uwo mukobwa ari kijuju adakurikirana n'ibintu byo kuri réseaux sociaux mu bisanzwe bamujanye muri game atazi atatanguye sivyo nushobora ntibabonye ama video none y'abanyarwanda kazi bifata ama video ngo aha ni iwacu igoma ngo ubu ni iwacu igoma ni wanyu ivyo ni igihugu c'abandi ibaze wowe urinze wiba igihugu nturi gisuma hama ngo turaja icemeza si ico nyene reka tubandanye tunarangiza mugenda muri Kongo kwiba inzahabu ndabivuze twagiye nuko tujyana ejo niko bundi tuvuga ngo tujya kwiba twende duherekeze zahabu muri Kongo utajyana natwe ibyo bintu bihagazeho turanazifise deja ibyo bintu bihagazeho natwe dufise zahabu yo zacu tuje kuzirondera mu mahanga tuzirondera kwiki twe dufise zahabu ziwacu les amis turabandanya ziwacu koko ngo iyo uvuga ngo tujya kwiba zahabu uwo mutima tunawufite yo kandi muri bisoma bigira abana beza dize tujubaze uko mabarira baragira abana beza ahubwo mukobwa ni kirofa ni gisuma ca mbere abari babandi bibamana amafaranga bagabo twagiye upfa gusamarisha kujya kwiba izo zahabu turiba kandi tudashonje bamaneko turiba kandi tudakennye ngo badashonje ntibakenye bande badakenye kavuze ngo nene wokena gute ukora ubutinganye ntiwokwiba tubwirane ukuri ukora ikintu murazi barabisponsoriza gose bijya bintu ubutinganyi burimwe amafaranga njyana ico gituma bateye imbere byihuse voilà katubandanye kandi tuzi gukora twagiye turiba bigaragara yuko murazi gukora twagiye urigera wumva igitegwa cavuye mu Rwanda n'ikibonobono nta nico bazi n'ikibonobono nta nico bazi igitegwa c'ikibonobono murigera mwumva igitegwa Yose we kibonobono twe muri dufise igitegwa ukirimye gikukura n'imikoshi ibaze citwa ikibonobono muga mwebwe nuko asama go sinyinyo twagiye umenga mako muri vuga uburebye myaka 30 cyangwa se 27 utarambaye inkweto bazambaye yo nene gashami nibamwe adukomeze reka nibwirira abarundi data wanje twagiye acyo dupfa kuko nta butaka turi gupfa twe namwe aho nyene ya mpromota urazi ko tutabupfa ubutaka hinge ndakwereke ikintu cyasuzo aho uzohurira n'umunyarwanda canke umunyarwandakazi azokoma kubwira erega twetsurumwe kumba ari ryari injyajya mbi abanyarwandakazi injyajya ndanabisemo muri injyajya twagiye urubyiruko rw'abarundi n'urubyiruko rw'abanyarwanda ntacyo gupfa gihari twagiye sinzi impamvu rero mukomeje gushyira imbere bamwe na bamwe ahubwo aribo bakuruye iminwa nk'iy'umununi byagiye kuzana iki reka nze tugendane ndagiye mbwira abarundi urubyiruko rw'abarundi nta kintu dupfa namwe kuko nta n'ubutaka turi gupfa nta sambu dupfa nta n'akayuzi ko mu rubibi twe namwe turi gupfa sinzi impamvu mushobora kujya hariya mukumva ko dushobora guterana amabuye ngo byagenze gutya na gutya bamwe baravuga ngo impamvu ngo nuko ngo perezida wabo ngo bamwandikaho ibintu bamwandikaho ibyo yivugiye wowe washobora gutu eske ndakubaze ikintu kimwe sivyo wewe washobora kumbwira yuko urafise ububaca bwo gutuka papa naho yoba yavuze ibyo ashaka wewe umwana nkawe
urafise ububasha bwo kurogotwa imbere y'umuvyeyi hagiye arangitse neza mihinge tuvuze twebwe twavuga menshi yego kandi dufise menshi yo kuvuga twaretswe abarundi kazi dufise indero turiyubaha yani dukuje amakondisiyo muri rusange wumve mugabanyarwanda samburage ntandero umufisi hagiye ibyo yivugiye nimba gihari akavuga ko afite ibiti 200 bya avoka bakavuga yuko akunda avoka ntago rero bari bube bakosa kandi kuko yavuze ko yivyibuhiye mumureke papa Burundi ya mumupe amani papa Burundi ari ureka tugushimire cyane ni wivyibuhire ku magara yawe urarima urakora wirire witagatiye wiwabo ntavyibuha wande wiwabo ntavyibuha ararima avoka none gese ndegera mbona umuperezida waba twenze sha hariho inga ndagwereke wati nakubwiye ikintu kimwe ni hamwe mfite indero kandi nzogenda kandi kubisabira uruhusha muko mvuga ico kintu ya reka tugushimire cyane yego no kuri ariko nageze kubona intwengo yiwe gusa turagushimiye cyane kubera waduhaye umwanya bye bye mwebwe mwese mwadukurikiranye turabakunda cyane